inama idasanzwe yahuje abanyamitahe baba hano mu Burundi n'aba hanze y'igihugu yari yo kurabira hamwe ingene boshigikira imbonakazoza y'igihugu ya 2040 na 2060. Iyo nama yari yitabwe n'abava mu bihugu bitandukanye, eka mbere n'abarundi baba mu mahanga, harimwo mbere na Samuel Ndayiragije, umuyobozi mukuru wa Diaspora Ndundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko igisata c'uburimyi arico ca mbere cotezwa imbere haruhande y'ibindi bisata nk'igisata c'amagara y'abantu, ubutare n'agataka, igisata c'indero, eka mbere n'igisata c'ingenzi. Aha rero umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye hamagara abanyamitahe baba hanze, eka mbere n'abarundi kuza mu mitahe yabo hano mu Burundi, aho yabijeje ko igihugu c'u Burundi kizobakingira congere gikingire n'ivyabo. Yanasavye kandi abanyamitahe mu Burundi gukomeza ubumwe n'abanyamitahe bava mu bindi bihugu. Abanyamitahe rero bakabiyemeje kurangura imigambi yabo hano mu Burundi, abe nabo bakabiyemeje gushigikira imigambi iriko irarangurwa. Alain Ndikumana arongoye ibiro bijejwe gutokanya ibiharuro hamwe n'iterambere mu biro vy'umukuru w'igihugu, akaba rero nawe yamenyesheje ko ishirwa mu ngiro ry'imbonakazoza Burundi bwihaye ngo ryatanguye kuja mu ngiro. Akaba ko rero uburyo bungana imyadi 24 z'amadolari y'Amerika aribwo bukenewe kugira ngo bashire mu ngiro imbonakazoza 2040 na 2060. Mwomenya ko muri iyo nama umuyobozi wa Diaspora Ndundi Samuel Ndayiragije yasabye ko hobaho urwego abanyamitahe bahuriramwo bashobore kuganira kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza.